Abantu benshi iyo twinjiye mu rukundo canke iyo duhuye n'abantu tukagira abagenzi b'abakobwa tukamenyana, tuba dufise ingeso canke twese dufise ingeso yo kubazanya utubazo tumwe tumwe kugira ngo tumenyane cane birenze. Ugasanga umuntu uriko uramubaza ufise intumbero iyahe mu buzima, akazi ukora, ivyo ukunda canke ivyo wanka, ugasanga muriko mubibazanya hagati yanyu, swate mukundana canke ugasanga ni wa mugenzi muhuye mushaka kugira imimenyerano ikomeye cane. Kandi ibibazo ni vyiza kubera ko ntiwojana n'umuntu canke ntiwokundana n'umuntu utazi buri kimwe kuriwe. Ariko uyu munsi ngiye kukubwira ikibazo kimwe kigoye kwishura, kandi abasore benshi bama baba bajijwe n'abakobwa, ariko ugasanga mu kucishura biteza umutego canke ugasanga mu kucishura kibazaniye ayandi marezita, kandi ukibazwa uba wumva umenga ni ikintu gisanzwe kubera yuko uba wumva umenga ni ikintu kiraho. Ndabizi nawe musore ukumviza iki kiganiro ushobora kuba umaze kubazwa ico kibazo, kandi usanga nawe waracishuye ari bisanzwe. Mugabo uzokwicara usubire inyuma urabe umaze kwishura ico kibazo ibintu ingene vyaciye bigenda. Iki kibazo ushobora kukicishura ukabona ibintu vyose birahindutse bivanye n'inyishu utanze y'iki kibazo. Ndazi nawe uri kumviza iki kiganiro ufise amatsiko yo kumenya ngo ico kibazo ni ikihe. Reka nze ndakubwire ico kibazo. Nimba uza kuba ukunze iki kiganiro, ndagusavye uze kudusigira like, genda muri commentaire utwandikire, utange igitekerezo cawe. Nimba wisanze hano uri umushitsi, ugenda ukore subscribe, hama udusigire n'aka like, uzoba ukoze cane kugira ngo tuzoshobore guhura mu biganiro bikurikira. Ikaze. Ico kibazo rero umukobwa kubaza kikaba kirimwo umutego, ni ikibazo kivuga ngo ukunda umukobwa ameze gute? Guys, iki kibazo wumva umenga ni ikintu gisanzwe, iki kibazo wumva umenga ni ikintu kiraho, ariko abakobwa benshi bakibaza abahungu bafise ico bagamije, kandi iki kibazo gikunda kubazwa n'abakobwa baciye ubwenge canke n'abakobwa bazi ico bashaka mu buzima. Rero iki kibazo kirimo umutego, naho uba wumva umenga ni ikibazo gisanzwe. Aha ushobora gusanga wisize muri gahunda, kandi uwo muntu mwari muhuye ata gahunda mwari mufitaniye. Sinzi kuri kurantahura, reka nze ndagusobanurire gato. Uri umuhungu wahuye n'umukobwa, nta gahunda ndende mwari mufitaniye, avuga ati umuntu reka duhure nyene bimwe vya pastime, hama nihagera nzorondera uwundi, canke n'umukobwa w'umugenzi wawe mwabaye abagenzi nta vyinshi, ariko muravugana ibintu vyerekeye ubuzima nk'ibi. Aha umukobwa afise gahunda kuri wewe canke umukobwa yipfuza kuzobana nawe, naho wowe ata gahunda uba ufise, uramwishura uko ushaka umukobwa wipfuza uko aba ameze, nawe agahita agenda gufekinga vya bintu byose bamubwira kugira ngo arabe ko womwemera canke arabe ko yokwigarurira umutima wawe. Abahungu turoroshe cyane kubera yuko umukobwa iyo akoze ivyo ukunda, naho wogenda ku bandi ukabona bariko barakugora, ukabona umenga ariko agutesha umutwe, ugaruka kuri wa mukobwa wa wundi ubona atakugora, wa wundi yitwara nk'uko ushaka, ukaca usanga aragutsindiye kandi wowe ata gahunda wari ufise. Iki ni kimwe abasore bakunda guhura naco, ugasanga yabwiye umukobwa ashaka ingene ameze, ariko uwo mukobwa aca agenda agahinduka agafekinga kamera nka wa mukobwa yipfuza. Wowe musore wagenda ukiruka mu bandi bakobwa, wavugisha uyu ukabona umenga ntibiriko biracamwo, ukaca ugaruka kuri wa wundi agutahura, wa wundi akumva, kumbe ni wavuze uko umukobwa ushaka aba ameze. Ikintu ushaka naco ngashaka gusigura nuko ushobora kuba uri umuhungu mwahuye n'uwo mukobwa, uwo mukobwa umufitiye gahunda, ugasanga uvuga ati umukobwa nzomushira mu mago, uyu mukobwa tuzobana, hanyuma umukobwa ukumva arakubajije iki kibazo. Aha inyishu uza kumuha, resultat uza kumuha niyo igena uko chapitre yanyu iri bukurikire iza kugenda, kubera yuko wewe umuhungu ushobora kumwishura ibintu byose wipfuza umukobwa ushaka ingene ameze, ingene yitwara, uko bimeze. Umukobwa amaze kumva ico umwishu n'umuntu ushaka ingene ameze, umukobwa agahita yikrasa avuga ati ibi bintu umuhungu yipfuza kuri jewe ntivyokunda, kandi jewe siko nteye, kandi niteze guhinduka, rero reka ivyanje nawe biherere ngaha. Kandi ugasanga umukobwa yakwemera, mugabo bivanye n'ibintu mubwiye n'umuntu wipfuza ingene ameze, ugasanga uramutakaje kubera ko iki kibazo wacishuye atabwenge washizemo canke wacishuye bivanye n'ukuntu wowe ubona ibintu. Rero iki kibazo abakobwa benshi bakunda kubaza abahungu kiba kirimo umutego, kandi iki kibazo abantu benshi barakunda kucihendako cyane, ugasanga kibazaniye inyishu zibiri zitandukanye bivanye n'ico umukobwa ashaka ku muhungu. Rero
umunyabwenge urashobora kucishura nawe ugashiramwo ubwenge. Umukobwa yakubaza ati mbewe we mu buzima wipfuza umukobwa ameze gute canke wipfuza umugore wawe azoba ameze gute, ugaca umubwira ati jewe nipfuza umukobwa canke umugore ameze nkawe. Ahantu nawe uzoba ushizemwo ubwenge kubera yuko umukobwa nawe ntazotahura, kuko arashobora kubaza ati umukobwa ameze nkanje gute, umubwira ati jewe nipfuza umukobwa ateye nkawe, ubona umeze niko nanje umuntu ushaka ameze. Aho uzoba umusize mu rujijo kuko nawe ntazomenya ico ukunda nico wanka. Rero iki kibazo abahungu benshi tuba twibaza yuko kiba corosha, ariko kucishura birema ikindi kintu mu mutima w'umukobwa canke mu mutima uwo ucishuye. Wakoze kumviriza iki kiganiro, nimba ugikunze twandikire dusigire aka like. Murakoze cyane. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift, mwandanye mukora subscribe. Ciao ciao.